ati sinzosubira gusohora indirimbo atamuririmbye numwe kwije imiliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube ngwaze anyababe basi anyegera kugira mbone yuko ntariko ntamba nirorera kugira mbone yuko ntari mu kibuga ca jenyene uno munsi twarabivuze yuko Dramati indirimbo kosho yakwije imiliyoni 10 ti mega birashobora gutuma DJ Fernando tubona asubira muri studio ngo agende gukora. Eje twakoze ikiganiro biboneka ko DJ Fernando ubutumwa twatanze yabwumvise. Ati yabwumvise gute? Ikintu cerekana ko yabwumvise nuko yaje kwishura Dramati peut-être bivuye ku butumwa yumvise dutanze. Ni DJ Fernando yagiye kuri Facebook yiwe ziko ariho bakunda gupibira ibintu byose nkubabaza izindi mbuga. Yandika ati Superstar Dramati sinari bwaheze akaruhuko nk'ubu nsubije muri studio gusa felicitation 10 millions. Ibi yavyanditse nyuma ya indirimbo kosho ya Dramati ikwirije imiliyoni 10. Ndakwibutsa kandi ko uno munsi ubu tuvugana indirimbo Kazimimana inkunda yamaze kuva ku miliyoni 10 ija ku miliyoni 11. Okay, miliyoni 11 imaze kurenga ko abantu ibihumbi 5,862 bisigura ko uno munsi indirimbo Kazimimana inkunda ya DJ Fernando iraruta umuriyoni wose indirimbo ya Dramati kosho. Ane mu gihe ya Dramati fese miliyoni 10 n'ibihumbi 40,273. Yeah. Ikintu cya mbere cyo twibaza ni mbega ubutumwa DJ Fernando yigeze gutanga avuga ko atazosubira muri studio atamuririmbyi akwije imiliyoni 10 ku ndirimbo yiwe. Bwoba bwaratumye umuvuduko w'indirimbo kosho ya Dramati wiyongera. Bwoba bwaratumye Dramati yongereza promotion y'indirimbo kosho. Bwoba mbega burya butumwa DJ Fernando yatanze burashobora gutuma abaririmbyi cyangwa ubutumwa nka burya burashobora gutuma abaririmbyi bongereza speed cyangwa bongereza promotion mu bikorwa byabo. Sinza ko havura mvuga ngo yarongereje inguvu muri promotion uko ntavyo twigeze tubona. Indirimbo zagumye ko zimeze. Ariko ntavyo wigeze ubona gute kandi twabonye ko indirimbo yaciye yongereza umuvuduko. Kongereza umuvuduko ntibisigura yuko ugiye kura mu bintu abantu benshi bakunze gukoresha bari barakora promo. Dramati bike ko yari afite indirimbo yari ikiri nshasha ndavuga iyisamborera. Yeah. Ibintu byinshi yakoze inyuma yuko indirimbo igiye hanze. Promotion yakora yose wasanga ihagaze kuri no ndirimbo. Samborera. Bivuze ngo izo nguvu tutabonye reka promotinga kosho kandi nta byabaye. Ariko kandi kuvuga ko ivyo DJ Fernando yari yavuze bibe byatumye bongereza hari cyo byasigiye muri make abandi baririmbye bagenzi we. Bishobora kuba byo cyangwa n'ibimwe byo kuko sabaririmbyi bose ibyo bavuze cyangwa ibyo bidoze bagenzi babo bace bagira gute bace babikorerako. Ariko rero aya kantu karajyana mu mutwe. Karajyana mu mutwe kubera yuko ubona mugenzi wawe ari kara trending ageze hakujya no hakuno aguma avugisha bagiye batandukanye nawe ukumva ushaka kuba muri bijya bintu ari karabamwo. Abaririmbyi benshi barazi ko bikundira ibintu bya showbiz nawe bawumva ushaka ko uguma kuri trend ugumuronka content zo gucokoza abantu ugumuronka content zo kuvugisha abantu kugira ngo bigende neza usibye yuko atari na bose bihira uko hari igihe ushobora kubona umengo iyi content kwetari ugasanga abandi bafite ukundi kuntu bagufata. Yeah. Ariko rero ubutumwa burahari ku ruhande rw'uwanje kubera yuko iyo uri kurakora
bakabona biko baratera imbere nabo baba bifuza kumenya mbega we ariko abikora gute biriko bigenda gute ko indirimbo zivuga ubutumwa ariko tuzifise we ariko aturushiriza hehe sivyo urumva yuko igice higaruka ubundi indirimbo itwagwa n'ibintu byinshi hari umuntu ashobora gukunda indirimbo yikundiye melody gusa hari n'uwikunda yikundiye ubutumwa gusa burimo hari n'uwikunda yikundiye ukuntu beat yayo igenda kavuga ati yabise umwana yari yakoze ingoma itambika canke ifise ukundi kuntu nyene imeze ku bantu bazi umuziki cyane bo barinjira indip bakumviriza mbega iyi gitari yavugijwe gute iyi ngoma irimo yavugijwe gute biriya baraba by'ama bitaro bazi ko bitandukanye gitari bass gitari solo yavugijwe gute ziriya ngoma za bass zavugijwe gute ibintu byose bagenda bakabyumviriza mbega hano hantu inozwe yaririmbye gute yari mu ryakanga yari rimeze gute urumva yuko nk'abanyamuziki re benshi bakibagira gute usanga akantu ku kandi bagize gute bagiye bagasesangura kwako bivuze ngo hari ibintu byinshi biberamwe muri bino bintu byumvikana yuko ubutumwa bwiwe butegeza kugira impact bugira ku bantu ariko uvuze ngo Dramatiyo yarongereje umuvuduko muri promotion ku ruhande rw'uwanje nibaza yuko atari kirenga uko indirimbo ari namaze n'imyaka isohotse ariko kandi uko ibihe bigenda bugira indirimbo yakunzwe n'ubundi gumikundo ariko igituma mvuze ko Dramatiyo ashobora kuba yaciye yongereza umuvuduko indirimbo ya Dramatiyo yatanguye gusohoka imbere y'indirimbo Kazimimana Nkunda ariko no munsi tukaba tubona iki ibandanye igenda ndakwibutse ko kandi hariho n'iyindi ndirimbo Samborera yasohotse inyuma ya Kosho ariko tukabona indirimbo Kosho niyiguma iduga cyane bisigura ko Dramatiyo ashobora kuba yabonye ati iyi ndirimbo niyiri ku muvuduko reka abariyo ntwara imbere igende kwiruka n'indirimbo Kazimimana Nkunda birashoboka nabyo hari yindi se yoshira imbere kibikora mu mwanya muto ntayihari ariko kandi hari ikindi kintu harashobora kuba hari yindi impact yabaye kuri no ndirimbo Kosho ugiye kuraba iyi ndirimbo Kosho hari uduce tumwe muri East Africa yashoboye kubikundwamo cyane muri utwo duce cyangwa muri ivyo bihugu Dramatiyo ejo bune muri ayo mezi yaheze handi akaboneka ari muri ma studios agiye atandukanye ivyo benshi n'ubuntu bakibaza mbega koko ajya ama studio ajya ama visit yagize yoba yaraye kuhavura akora n'umuziki byagenze gute nyuma y'iteramo byabereye hariya benshi baravuga bati hano hantu harashoboye kuba hagaruka ukundi kuyumvamwo ino ndirimbo Kosho na cyane ko iyi ndirimbo burya statistique zayo visibility nini iri mu gihugu cy'u Rwanda gusumbya mu Burundi Bondi nyene banabivuze ati muri East Africa gusumbya n'ahandi hose banavuze bati ashobora kuba yarashishuye canke yarakopie irya style akayikopia kundi umuririmbyi wo mu Rwanda irya style yo gukoresha abakobwa benshi bikaboneka ko bose bahuriye ku munsi umwe wa mariage ku muhungu umwe nta munyarwanda yakopiye ahubwo hari umunyamerika yakopiye hari ubundi nyene vuga uti bose bakopiye kuri uwo munyamerika ariko uwo munyarwanda wewe nanje ko nayibonye niratangwe gusohora imbere ya Dramatiyo wewe uravye clip wasanze bisa byose irya style y'aba bakobwa bose bari kuri mariage bahuriye ku muhungu umwe birasa ubundi ikindi kintu noca mvuga ese tugiye kubona indirimbo ya DJ Fernando vuba cyane ishobora kuza yerekana ko aka karuhuko yararimwo yari karategura ibikorwa bikomeye cyane nkuko yabivuze ngo aravuye mu karuhuko yari yagiye mu karuhuko yavyanditse nga iminsi yari amaze turenze urwamo yari mu karuhuko turengeje urwamo gute navyo bibuke bihitiye by'abaserebre n'abatajiri bo hariya mu mabanki yari yibereye mu karuhuko bijya nivyo yita karuhuko cyane na karuhuko okay none yaramaze imisi asohora hajya
uravye DJ Fernando indirimbo ari gusohora ni ya indi yo kuri mariage nijya nyene kundu gukunda nijya nyene indirimbo abantu benshi batanavuze ko byinshi tarose visibility nk'iyo benshi bari bibaza yuko izoronka ariko nanakwibutse ko ijya ndirimbo kunani ku rubuga rwa YouTube ntayiri yarayikuyeko igituma yarayikuyeko nuko kuri YouTube peut-être bamukubise copyright mu sharinga akavuyemo umuhungu navyo yigeze kubona yarayipostinze aravuga ati harakani yaba nkora amacrip naho mwamungejeje kure yarerekanye ati indirimbo yanje meruka gukora indirimbo yitwa ivyishimo ivyishimo okay ubundi hari indirimbo zibiri dushireyo kano kantu hariya bakabone hariho indirimbo zibiri za DJ Fernando ubona ko ziri mu bibazo iyo imwe yafuse iyindi ni akanya kanje indirimbo ubona ko zagize ibibazo bivanye n'ukuntu hariya kuri YouTube ntituzi abantu bashobora kuba batera ama copyright DJ Fernando tusabe hariya Richard dushire ko aka kantu no kuvuga indirimbo akanya ivyishimo nijya aririmba ngo kundu gukunda mihuzoro nkama ivyishimo no kuvuga adushire aka kantu Richard hariya nahoze nsaba Imana reka akanya kanjira cyariho akanya kanje iriyo mugabo hariho nani hajya kuri monetization hari akantu ka fresh ka sharing ngaka wayonye abari kuri Facebook barabibona kuvuga indirimbo ivyishimo nayo ni removed ni kuvuga yarakuwe ko bivanye na copyright bamuteye we don't know umuntu yamuteye copyright kumbure uraziga Drizzy hari ikintu kimwe nkunda kubwira abana baririmbyi bacu narabivuze nti uku kuntu muza mu muziki mutabifitiye plans mukabona nyene bira blowing bigenze neza it's fine ni sawa ariko ibi byose muze murigira ngo sindi muri business niki hari gihe bishobora kuguhombya uyu munsi ku kintu kijanye na copyright ibintu byo guclaiminga n'ibindi hari ibintu abarundi benshi batazi kunyumva uribuka indirimbo Berisime gisohoka nayibonye kuri Spotify ifise ama streams umurengera ndangije ndibaza who is earning amafaranga ari karinjira kuri Spotify kuri no ndirimbo ibi Fernando harabit yarabyize ko yarabirabye neza yarabikurikiranye nkaca mvuga nti ndabikuye ku kuntu ijya kanya kanje ari sharing kuri ibintu byo gusplitinga kijyanye n'ama revenue ari ukabona ko yinda no hariya byashoboye no kwemerwa ku monetizing ariko nimba baramuje ku monetizing ninde yakoreje bamuhoye iki mu ndirimbo bamuhoye ivyo yakoze muri video bamuhoye kuboye bayakoresheje audio y'abandi bamuhoye iki uri kunyumva igisigaye kazigenda kwa producer naho uri kurakora imidiho abaririmbyi bawe midiho wakoze cyangwa uri kuragenda uterura iby'abandi uzana guhenda abandi bana b'abandi nabyo bibaho producer ni Joel ntabwo ari byo tumwarije ariko muri icyo kibazo nacyo muri icyo yagira gute umuntu aracibaza ariko kandi rero bivuze ngo
birasaba yuko bene ibintu byose ugira guti bikurikirana kuva nta kintu na kimwe cyo kuneglige kihari mu kaza kariko kose kubera ko ushobora kuneglige akanibaza ngo ni gatoya mu nyuma kakagira gute kakageza kure mu ruhombo nka yarahombye bien sûr kuko indirimbo akanya kanje ifise umuriyoni w'amaviews baze amafaranga yinjiye guciyagabangana n'abandi bantu guciyagabura n'abandi batazi ukuntu wavunitse kugira ngo ikogo batazi ukuntu wavuze kugira ngo negende gute oya kana ntavyo ntari byo tuzi ko yavunitse usanga nyene abo bantu nta ndirimbo itavuna usanga abo bantu nabo babifisemo uruhara akaba yarabazungurutse na none ntibaje kumutera copyright rega bashaka nyene baje mu biganiro baganira abemeze ko ataruhara babifisemo mushobora guca uvuga ngo indirimbo yavunikiye mu gihe tubona hari abantu bamuteye copyright bakeneye ko baganira aretse tuvuga duti umuntu wese akora umuziki no kuba creative kaba wawunda crea bya bintu bizotuma abakingiwe ibihe byose vuga nubwo nyene no kwihangana ariko urabona yuko nizira ko ibi iye burya bitanga n'ikigwa cyane yes nuko Fulgence ariko imbere yuko ndanabiheza hari ikintu cyuko twege abaririmbyi benshi hano ziriya digital platforms batazita kugira ngo banazikurikirane neza umuntu ashobora kugana ku indirimbo zawe hariya akanakubuza kumonetizinga kuri YouTube ibintu by'iwawe ubundi reka kubivuga ubineglige ndagusaba ikintu kimwe ubabwira abaririmbyi bacu igituma kenshi usanga izi ndirimbo zabo zikubitwa ama copyright nabivuze cyambere yankasa umutwe wanye nkaya ko bari bankasa umutwe se nemba urumva nabivuze ubibabwire neza mu byumve neza yuko baririmbyi bacu umenya yuko hari abantu ngaha baba bari maso urabizi ko ngaha ku radio dora dushaka ibiganiro kuri YouTube reka nkore ikintu kimwe uramubona Sadbi uramubona wibaza ko ari Sadbi atigera sohora indirimbo itaraja kuri digital platforms wibaza ko ari kubera iki ba Alvin Smith atazire kuri zitarashika kuri digital platforms hari ikintu bakeneye kwikingira mbere nivyo twababwiye ngo Sadbi aze gusora video kuri YouTube indirimbo imanze hafi amasaha 72 kuri izi digital platforms izindi ndavuga za Spotify za Audiomack za Deezer n'izindi ni nyinshi cyane za Boomplay hari zimaze iminsi kugira ngo abari king hakirikare kubera yuko twese tuza gukurikana video bashira kuri YouTube ntidufise ihangiro riwe ndufise n'ivyumviro mwe na target sizimwe harabaza baje gusupportinga n'abaza baje gusenyura Nutibona abantu benshi muyaga hajya ibyo muyaga byose bivuze yuko biba ari byo harabaza bakurya umutima harabakuyagisha byiza ari nabyo hari n'abakuyagisha byiza ubwo rero bivuze ngo nukuba makini buri gihe no kwama mwitwararitse uko je nk'ubu ushobora kuza tugakora indirimbo burya kugira ngo uzobone rero umuntu yagutanze gushyira ikintu kuri digital platforms zigurisha umuziki uzomushobore kumukura ko ngo agikureko ntibikunda birakunda ariko birakunda ariko kugira ngo bano bajama rero muyage byoroshye bizogutwara inguvu ku buryo wumva wona biheba mika ariko ndaje kwigihe kiye ukuti bivuga mukagoma mu bineglige ibaze twe ukuntu dutanga ibi biboro nk'ubugiye kumukonsulta abikora ariko kazi kiwe kugira gusa munavugana hariho somo bamaze gushira muri case muri dislocate hariya mika ubundi umenga turiko tubivuga mu migani baravyumva ntabyo mu migani reka tubwire abantu tuti uno munsi kugira indirimbo yawe ntihagire umuntu ayikora kuko uno munsi ndiko ndabona izi ndirimbo zose bakuye ku rubuga rwa YouTube za DJ Fernando ndavugiye ivyishimo na yindi yaririmbana n'abakobwa urayibona sindabizi n'aba bantu basharinze iyi ndirimbo akanya kanje basharinze copyright yayo basharinze amaroveni yayo sindabizi yuko nabo nyene ari cyo byavuyeko ndiko ndabona
ari umuntu umwe ni maison de distribution yitwa Discover Entertainment SR nibo ku ndirimbo ya mbere iriya yarimbaye nabo abakobwa Secret Life nibo bayi creminze nibo bayishize down no kuri iyi ndirimbo ivyishimo nibo bayishize down sindaraba neza kuri iyi ndirimbo bon en tout cas sinobibona kuko iracyari en public navyo nobona abayishe yarinze ariko ndashobora kwibaza kayobonyene swat ndiko niyumvira ko Joel mwene kuzikora izi ndirimbo ashobora kuba hari utuntu agenda kuyiba kuri ku bikorwa by'aba bantu bariko barashira hasi izi ndirimbo za DJ Fernando swat utubeat swat udusample cyangwa utuntu tw'udutrompete tujya tuntu tw'utudiho bashiramo duto parce que ndibuka twarabivuze la fois passée tuvuga tuti muri irya ndirimbo Secret Life hamwe akantu kavuga ako kantu shaje nakuze na hari indirimbo ndakumvamwo sinzi ko ariko bamuhoye mugabo icyo twovuga umuririmbyi yuzi yuko igikorwa ari ubundi nyene ndashobora kwibaza ko ari cyo gituma ashobora kuba atari karagenda gushira indirimbo hariya cyane kuko urazi kugira ushire indirimbo hariya kuri ziriya platforms mon frère ndafuwa pasana ko ndabikora nshira indirimbo yo muririmbyi umwe ngaha Mika barakubaza ibyo bintu na wewe nyine ukamene ku mutwe yaba bijya byose tutegeza kubyishura Mika kugira bemere kuyishirako uba wishuye ibibazo beat barayisuzuma kira kitu bakagisuzuma ijwi ry'umuntu bakarisuzuma ari uwo mwakoranye korabo bakamusuzuma yani ibintu byose bakabyumviriza byose buri kintu cyose ibintu byose urabishira ngaho oye byose bakabiverifya hanyuma bakayagute bakavuga gute it's okay you can no kuvuga ari indirimbo wivya handi ntibashobora kuyishirako nico gituma rero pete razishirako bakazanga kacaza kavuga ati reka nshire kuri YouTube ntacyo kaca usanga rero bariya aba bantu bariko barazishira down izi ndirimbo za DJ Fernando nabo bari makini canke maison de distribution yabo iri bien sécurisé akantu na gato gusa bumvise ahandi hantu baba bagatoye baba bavyumvise nyene hajya baca babona signal ibintu bikagenda neza rero ico no vuga kuri uyu muvandimwe wacu araba ukuntu bakorana na Joel baze barafata bakora ibintu biri OG ibintu bikoreye kuko ebi turiko novuga ko turiko tubibona cyane kuri DJ Fernando rafuwa passe yanditse akantu ku rubuga rwe rwa Facebook ariko arapostinga akakantu nyene yandika ati ivyishimo akanya kanje so sad iyi siragoye iyaba nkora video hoho mwozifutishije zose kazima Imana inkunda niko yanditse apostinga ukuntu yerekanye bariko barafutiza indirimbo ziyo ariko reka mvuge nti no kubereka abandi batazibafutisha mon frère rero ni kuraba yuko nawe atoba hari utuntu tumwe ariko arakora dutuma izi ndirimbo ziyo bazikurako arabe ziriya platforms aziteho azarashiraho ibintu biri OG hama acagaruka ashire kuri YouTube ndabizi yuko atamuntu azokora ku gikorwa ciwe cyane yes nuko cyo tugaruka gatoye kuri Joel producer Joel no munsi ndashobora kuvuga yuko ari wo producer ngaha mu Burundi d'office amaze gukora indirimbo zimaze kurabwa n'abantu benshi izi ndirimbo zibiri Kosho na Kazima Imana inkunda zose niwe yazikoze ariko kandi hari n'izindi ndirimbo ushobora kubona ziriko zirababa izi ndirimbo Kosho na Kazima Imana inkunda nazo nyene ugiye kuraba neza njye usanga ari Joel yazikoze indirimbo zimaze kuba zigira vyose nyinshi nyinshi ziri mu zo yakoze kuko no munsi turafise na Berisima yakoze one way Berisima ishobora kuba ari ya kabiri Berisima yakoze ya Ibrasius Berisima ishobora kuba ari ya kabiri hariya Dromati nta yindi ndirimbo afise yo biri mu mawiti canke seti Dromati afise indirimbo nyinshi zifise ama miliyoni y'ama views yaba na Fernando nuko nyene Fernando ya mbere Kazima Imana inkundi ya kabiri ni Berisima ariko Dromati hariya arafise iyindi
igomba arafise madame bien sûr yeah ifise 8.3 numva ko nayo iri kigenda yaba Berisima bivuze ngo arafise na itampolize izo drama tafise zose zifise views nyinshi ni Joel yazikoze haje bien sûr yeah si hani Joel yazikoze duhereye kuri Kosho duhereye kuri Kosho tukaza kuri madame tukaja kuri itampolize Samborera tukaja kuri code Yoromeni yo yakoze Endomike hariya muri Bantu Boy ambulance yakoze Peniere chatuza nkuko urumva ko Joel he's a big producer waruzi yuko no muzi dushobora kuvuga yuko DJ Fernando ashobora kuba ari uwa mbere mu ma views menshi ku rubuga rwa YouTube Dramati ashobora kuba aza ubwa kabiri Fernando afise miliyoni 40 Fernando afise ageze miliyoni 33 n'ibihumbi 862 n'ama views 120 Dramati miliyoni 30 n'ibihumbi 62 na views 94 Sadbi hari afise ma 20 combien 28 peut-être Sadbi ageze mu ma Sadbi rero yaje nabi ako yamaze kubaje imbere ya DJ Fernando mon frère Sadbi yagarutse kuba wa mbere Sadbi ageze ma 33 arusha utuntu dukeyi DJ Fernando peut-être reka total total 33 DJ Fernando arusha ma 200 DJ Fernando ni 33 millions 863 Sadbi nawe ni 33 millions 625 urazi gituma reba bano bantu akenshi tutoza turana bakompara hari impamvu imwe iyo tuma tutaza turabakompara kubera yuko imyaka ntingana na video ziba ziri kuri channel ntizingana urazi umviriza gato bon hari ukuntu tugiye turabakompara hariho uruhande rumwe usanga hagiyemo agasuzuguro agasuzuguro kaba kagiyemwo mugabo ntiwibagire ko aba basore nabo uko ateye y'intambwe aravyandika ndi uwa mbere kandi avyanditse akavuga ndi uwa mbere nuko aba yagiye kuraba kwa Sadbi uko bimeze aba yagiye kwa Fiza aba yagiye kwa Kidumu kuraba ese none tumwima amashugwe yiwe kandi abikoze turayamuha hama tukavuga ni biharuro byinshi biba biboneka turavuga tuti kuko tutanabikoze hoza n'umunyamahanga akagenda karama ama details yose akabivuga ati DJ Fernando no wa mbere Sadbi no wa kabiri ariko kandi ico novuga nuko big up sana kuri Sadbi kuko baza hano twogarukira kuri YouTube na afise views zingana uko na afise views zingana uko ariko tugiye muri comparison byo dusaba kugera tugira details zigize uko nuko ariko abugura ngo tubicompare bimeze neza Fernando afise views zingana uko na video zingana uko channel yagiye imbwe ingana uko aho tubigize uko niho buri muntu acagira gute acajaji ngavuga ati hano ndabibona uko tubigize uko Fernando rukocha tuvuga tuti big up sana kuko office speed nini cyane speed jana n'urukundo arakunzwe ariko nibica bisigura uko aca bari the one cyangwa cabo ari uwa mbere kuri Sadbi kuko urumva tuvuze muri icyo gihe turaba ibintu byinshi cyane turaba ibiki nyine nkuko nabikubwiye turaza kuraba dukategoriza buri kintu cyose kugira ngo bigende neza yes nuko